Muy buenas tardes, Mwiriwe neza, misionero Miguel Lemurio Missionnaire Miguel Marín Permurazo Marine y todos los hermanos y na bene hermanas data bose bashiki allá bacu en bari San hariya Felipe, muri San Yaracuy, Felipe Venezuela. Jaracuy Venezuela. Es realmente una Mu bendición by'ukuri poder n'umugisha saludarles gushobora a cada uno de kubatasha ustedes umwe wese muri mwebwe hoy uyu miércoles munsi ku wa 28 de gatatu diciembre de tariki este año 28 z'ukwa cumi 2022 na kabiri mu mwaka wa y a todos los que 2022 estarán escuchando ndetse n'abandi bose este bazokumviriza saludo izi ntasho de este día. zo kuri uyu munsi. Estamos viviendo en un tiempo muy Turiko tuba mu importante gihe gikomeye cyane en donde aho Dios llevará a cabo Imana izokora todo lo que tiene en su programa ibintu byose bifise mu mugambi wayo desde antes de la fundación del uhereye ku mundo isi que él itararemwa trazó, ibintu byose yategekanije y kandi el mayor de igikomeye ellos muri byo es ni nuestra transformación, uguhindurwa kwacu, o sea, ni la promesa ukuvuga más grande isezerano rikomeye que cyane cada hijo e hija de buri Dios de este muhungu tiempo n'umukobwa final w'Imana wo muri iki gihe ca nyuma está deseando, está anhelando, yipfuza es ashaka ni tener un cuerpo kugira perfecto, umubiri un cuerpo utunganye, eterno, umubiri un uhoraho, cuerpo el cual umubiri no uwo tendrá limitaciones umubiri utazogira inzitizi será eterno, kandi azaba ari umubiri sea, uhoraho, ni no ukuvuga tendrá esos ntuzogira problemas que tienen estos bino cuerpos bibazo terrenales, nk'ibi uno mubiri wo sino que ngaha ku será isi ufise eterno ariko azoba ari y umubiri glorificado. uhoraho kandi uhawe ubwiza, Y para llegar kandi kugira ngo a dushike ubwo tuwuronka hay un hariho sinnúmero de profecías y de ubuvugishwa eventos bwinshi proféticos n'ibintu byinshi que byo van a estar buvugishwa cumpliéndose para bizoshitswa llegar kugira a ngo ese momento, dushike ico como gihe lo es nk'uko biri el cumplimiento de la kugushitswa visión de la carta. kwiyerekwa gihema. Y cuando llegue ese momento, kandi niyo hagira ico gihe ya aho todo lo que Dios ibintu byose tiene Imana que darle a su pueblo itegerezwa para guha abantu bayo esa kugira ngo adopción, esa baronke transformación, ukukurwa mu ya mwuzuro ko habrá no ocurrido. guhindurwa bizoba vyabaye, Y eso corresponde kandi ivyo bihuye a la enseñanza bajo cálculo. n'inyigisho zo O mw'ihema. sea, será ni ukuvuga ngo el tiempo azoba ari en igihe donde cuando aho estemos adoptados, igihe tuzoba transformados, twaratuwe mu mwuzuro ya habrá twahinduwe ocurrido hazoba todo habaye ese tiempo de ico gihe enseñanza. cose c'inyigisho. Miren, en un murabe mensaje mu butumwa que nuestro hermano William n'indata Soto William Soto Santiago Santiago nos predicó yatubwiye en mu el 2008, muri 2008 sábado ku wa 4 de gatandatu octubre del zine 2008 en Cali, kw'icumi Colombia, muri 2008 y lo Kari tituló Lo Colombia, que sucede a la yabwise final ngo trompeta. ibizoba aho inzamba ya nyuma Él izovugira. nos dice allí, We aho aratubwira en una parte de este mu mensaje, gice kimwe c'ubu butumwa, dice, aravuga ngo todos van a escuchar esa trompeta final. bose bazokumva ino nzamba Sin ya nyuma. escucharla, umuntu no podrán atayumvise tener la fe, ntazoshobora kugira la ukwizera revelación del uguhishurirwa rapto, que es la kukunyakurwa, revelación del ariko séptimo guhishurirwa sello, la kukimatanije revelación de la c'indwi, venida del uguhishurirwa Señor. ko kuza El k'umwami. reverendo William Branham, Revera William en la página Branham 14 ku rupapuro del rwa 14 mensaje, mu Cristo es el butumwa misterio de Dios Kristo revelado, ibanga dijo, ry'Imana el rihishuwe, séptimo sello yavuze ngo no ha ikimatanije sido c'indwi abierto todavía. ntikirahishurwa Y está muy n'ubu, bien. kandi ni sawa. Hablando de ese séptimo Avuga sello, kuri iki cómo kimatanije vendrá y c'indwi, cuándo vendrá. ingene O kizoza sea, n'igihe eso no ha sido kizozira. abierto al ni ukuvuga público. ngo ibyo Pero el ntibyahishuwe ku reverendo William mugaragaro, Branham, ariko en el Revera libro de William los sellos, Branham mu página gitabo c'imatanije urupapuro 465, rw'amagana vamos a ver 45, este aquí que tiene katurabe las ngaha páginas mw'iki gifise en la impapuro forma que yo la cito siempre, nk'uburyo nama del libro de ndabivugamwo mu los sellos, gitabo página c'imatanije urupapuro 466, 436 467. amajana 167. 7 es el número Indwi ni perfecto de igitiri Dios. gitunganye Y hubo c'Imana, estos kandi 7 habaye consecutivos, inama uno ituragaro tras ndwi otro. y'imyongekanyo umwe Estos inyuma 7 truenos y'uwundi, sonaron así n'imituragaro ndwi rápidamente, yavuze como si yavuze estuvieran nk'uko deletreando yihuta algo. nk'uko umengo ni Ahora ikintu noten, kiradondagura. Rero en ese murabe tiempo muri Juan ico comenzó gihe a escribir Yohana y le fue yaratanguye dicho, kwandika, no lo escriba. aca abwirwa Jesús ati nunca habló de ntuvyandike. esto. Yesu Juan no ntigeze lo avuga podía kuri escribir. ivyo, Los Yohana ntiyashoboye ángeles no sabían kuvyandika, nada de esto. abamarayika nta na kimwe Entonces, babiziko. ¿qué es? Nuko rero Es ni iki? aquello de lo cual dijo Ni Jesús vya que bindi los Yesu ángeles yavuga en el yuko cielo lo n'abamarayika conocían. mw'ijuru batari Ni babizi, Jesús mismo lo na Yesu conocía, ubwiwe porque él atarabizi, dijo que kuko solamente yavuze Dios lo yuko conocía. Imana ariyo yari Y ibizi ahora en la gusa. página Rero ku rupapuro rw'amajana 434 a la 34 kugeza ku 465 dice, magana 35 al haravuga final ngo de este séptimo guherezo sello ry'ikimatanije es el fin de c'indwi la edad de ni la iherezo iglesia, ry'igihe es el c'ishengero, fin del ni séptimo iherezo sello, ry'ikimatanije c'indwi, es el fin de la ni iherezo
ry'inzamba n'iherezo ry'inzambya ndetse n'iherezo ryo kwinjira mu kimpumbi. Ibyo byose biri mu kimotanije c'indwi. Hanyuma catangura kuvuga ku kimotanije c'indwi nk'ikigendajuru kiraswa kihagira intambuko zitandukanye. Turi Miguel rondera reka turondere ico gice ahavuga ngo we bimukwiriye gukura amajana 34 ngaha ndahafise n'amajana 35 aravuga ngo jewe ndiko ndababwira gusa ivyo nabonye n'ibintu nabwiwe, mwebwe mukora ivyo mushaka bibanezera, sinzi uwazoba ariwe, sinzi n'ikizoba. Murabingene ngaho we ariko aravuga abwira ikoraniro ryo ngaho ko we ariko aravuga ibintu yabonye n'ibintu yabwiwe, ariko ababwiye ati mwebwe namwe mukora ibibahimbara. Ni ukuvuga ni amahitamo buri muntu wese afise mu kwizera canke akanka, arakira akizera amasezerano y'Imana canke akayanka. Igihe yavuga ngo sinzi uwazoba ariwe yariko avuga ku muntu, ntabyo nzi gusa yuko imituragaro ndwi iri mw'ibanga, arico gituma habaye agacerere mw'ijuru, kandi imituragaro ndwi ni ijwi rya marayika w'inkomezi, ijwi rya Kristo. Kumbure coba arico gihe n'isaha ubwo hazogaragara n'umuntu akomeye cane twemye turindiriye. Rero ariko aratubwira ku muntu, kumbure buno bukozi buno bwagerageje guhindurikiriza abantu kw'ijambo buba bwarabaye urufatiro. Ico gituma avuze mu gitabo c'imirongo urupapuro rw'132 157 yuko yariko arashiraho urufatiro kugira ngo uwundi muntu azorudugeko, yashiraho igicaniro, kandi yategerezwa kuba uwo we yariko aravuga ko azoza hanyuma yiwe. Yavuze ngo kumbure buno bukozi bwagerageje guhinduriza abantu kw'ijambo bwa bwarabaye urufatiro. Namba ari uko bimeze, nuko rero nzoca ndabakurwa mu burundu. Ni ukuvuga yuko atazokongera gukora kandi azoca agenda azagaruke mu muzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ico gituma hazoba hariko harakora iyerekwa ry'ihema, kandi hazoba ubukozi bushasha ngaho, ubukozi mpwemu yera azoba ariko arakorera ngaho, aribwo bukozi bw'imyera ibiri, ubukozi bubiri. Murengana mwene data William ngaha tubwira yuko we agenda mwene data Branham agenda, hanyuma akazogaruka mu muzuko, ariko muri ico gihe hazoba hariko harakora iyerekwa ry'ihema, kuko we yari ngaho ariko arabona iryo yerekwa, igihe marayika yariko aramwereka iryo yerekwa. Ni ukuvuga yarajanwe muri ico gihe aho yariko arabona ngaho kuvuga ubutumwa, uguhamagarwa kw'abantu, ndetse no gukira indwara, bitangaza no twumiza. No kuvuga yuko ryari ririko rirakora, kandi hariho ubukozi ngaho bushasha buriko burakora. Kandi namba hariho ubukozi buriko burakora, ubukozi bushasha, yandi majambo butegerezwa kuba ari ubukozi Imana ifise kw'iherezo ry'ibihe, aho hazoba hariko harakora ubukozi bwa Mose na Eliya, nk'uko bivugwa ngaha ati ubukozi bubiri mpwemu yera azoba ariko arakorera ngaha, aribwo bukozi bw'imyera ibiri. Abandanya asoma ivyo Branham yavuze, ntitwo babiri ngaha mu gihe kimwe. Rero ariko avuga ku muntu nk'uko Imana igenda, mbega ni gute Imana igandiriza ibiremwa abantu muri buri gihe na buri kiringo, ntibiciye mu muntu. Uko niko biri no muri iki gihe turiko turabamwo. Aravuze ngo rero ariko avuga ku muntu nko babiri ngaha mu gihe kimwe. Nibuke yuko ivyo ari mwene data William ariko arabivuga muri ico gihe, aho iyerekwa ry'ihema no gushitswa kw'ihema kwariko kuragaragara, igihe kuzoba kuriko kuragaragara mw'ishengero. Niho babiri ngaha mu gihe kimwe, nuko Imana itagira abavugishwa babiri bakuru mu gihe kimwe. Ndetse nubwo vyoba bityo, nubwo vyoba nk'uko vyabaye kuri Yohana mu gihe ca Yohana na Yesu, nubwo vyoba bityo wazokuzwa nanje acishwe bugufi. Ariko avuga nka vya bintu nyene Yohana Umubatizi yavuga igihe bamubwira bati, erega wa wundi washingira intahe ubu haza kuri abantu benshi, kuri we haza abantu benshi kandi abatiza benshi. Ni ukuvuga ngo abatiza abantu benshi kukurusha. Nivyo bariko baravuga.
ati baraza kuri we kandi abantu benshi barabatizwa. Yohana yaravuze ngo umuntu nta kintu yoshobora gukora acikoresheje atagihawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo si igikorwa c'umuntu, ni ikintu kiva ku Mana. Nuko acavuga ngo we bimukwiriye gukura nanje nkacishwa bugufi. Ayo ni yaba amajambo meza avuye kuri Yohana Umubatizi kandi y'ukuri. Rero hazoba ari mwiyerekwa gihema no mu gushitswa kuyerekwa gihema, ahazoba hari wa wundi umwe Reverend William Branham yavuze ati we bimukwiriye gukura. Aho niho azokura mu rwego rw'ikirenga, ubwo bukozi bukure mu rwego rw'ikirenga. Murabona yuko ari mu gushitswa kuyerekwa gihema, aho kino canditswe hamwe Data Branham yavuze, ndetse na Yohana Umubatizi yavuze ano majambo nyene ati we akwiye gukuzwa nanje nkacishwa bugufi. Yumvire ingene mu gushitswa kuyerekwa gihema riheza rigashitswa, no kuvuga ngo rigashitswa, kino canditswe kiraheza kigashitswa mu mwuzuro, kuko nubona bukozi buzoba buri mu kugaragara kwabwo gukomeye kuzuye. No kuvuga ngo niho buno bukozi bwa Mose na Eliya buzokuzwa. Imana iriko irakora biciye muri mwe mu yera, biciye mu gikoresho izobifisa muri iki gihe ca nyuma. Bana yakuvuga ngo rero ivyo bose bizeye ubutumwa Imana yazanye biciye muri Reverend Branham, mbega niki batereza kuba bariko bararondera? Batereza kuba bariko bararondera umwe Reverend Branham yashengire ntahe ko azoza inyuma yiwe, ari we bimukwiriye gukura, kandi ni nawe azogira ubukozi bwo ku munsi wa nyuma, nuko agashika mu gice gisozera c'ugushitswa kuyerekwa gihema. Kristo muri mpwemu yera azoba ari mu gushitswa kw'iryo sezerano, kuko ni umugambi w'Imana biciye muri Kristo kw'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Kandi uko niko ino si izonyeganyizwa no kwerekana uko ububasha bw'Imana mu mwuzuro wose atanzitizi. Kandi uko niko abo ku isi bazobona kugaragara kwa Kristo muri kabisezerano mpwemu yera hagati mw'ishengero ryiwe. Mbere gato mw'ubutumwa nyene haravuga ngo rero Reverend William Branham yahawe n'Imana ku ruzi Ohio igihe yari karabatiza, igihe yabatiza uwa 17 aho hari mu kwezi kw'indwi itari nka 11 ngizo. Hanyuma nzorondera namba nihenze kugira ngo ndenda byandika ahantu runaka. Yumvise ijwi rya marayika ryaje mwacakira imicumuriro nkaya nkingi y'umuriro, yavuga ngo nkuko Yohana Umubatizi yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, we yabivuze rimwe na rimwe ati nawe uzoteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, canke we warongeze kugira ngo utegurize ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ndetse n'ikindi gihe yaravuze ngo ubutumwa bwawe buzoteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ico gituma ubutumwa bwa Reverend Branham bukomeye cyane kuyobokamana ry'abakristo no kuyobokamana ry'abayuda. Hazoba hari buzoba buhari bwerekana ibintu byose byasezeranijwe kandi bigategurizwa inzira na Reverend William Branham we yavuze kuri ibi bintu. Ico gituma ku musozi wo guhindurirwako hagaragaye Mose na Eliya, aho hari urutonde rw'ingene umwana w'umuntu azoza. Hagaragaye Mose na Eliya, kandi isezerano ko umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe. Ico gituma Reverend William Branham ateguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze kuri Mose, kuri Eliya no kuri Yesu, aribo byose bizosozerwa nk'uko byashikijwe ngaho. Ijwi ryo mw'ijuru cabandanya avuga, ijwi carivuga mwacage curivuga ati uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara, nimumwumve. No kuvuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda, Dawidi wanje, kuko Dawidi bisobanura umukundwa, kandi byandikwa muri ubwo nyene Dawidi n'umukundwa byandikwa cyo kimwe mu Giheburayo. Rero igihe abigishwa bari mu nzozi ndetse batinye, igihe bapfa mwiyerekwa, nuko babonye umwe gusa Yesu. Byose bizoshika muri iyo ntambuko, hanyuma tuzobona dutahura ibyasezeranijwe ko bizoba rukuza ku mwami azananye n'abamarayika biwe, kandi tuzotahura ubutumwa yategurije, ubutumwa bwategurije inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Abantu bazoba bakangutse cyane, bari imbere cyane muri ibi vyigwa no mu mugambi w'Imana wose ukuza ku mwami, nibo bazoba bari mu ntambuko canke mu gihe gihuye n'iki gihe ca nyuma. Muri bo abo iyerekwa gihema rizohinduka ukuri muri bo. Tube twunze ubumwe n'ico gikorwa kugira ngo isezerano rishitswe ry'iyerekwa gihema. Mbere gato naho katurabe hano
donde él nos dice algo aha tubwira ikintu muy, pero que muy importante gikomeye kandi gikomeye en cyane el mensaje mu que él butumwa predicó. Un saludo allí a los yavuze intasho yahaye pastores. abapasiteri Digo más adelantito porque es un mvuze tomo ngo ni imbere gato kuko ni muri tome especial ni mu aquí gitabo que kinini prepararon, igitabo o sea, que tengo aquí, que prepararon bateguye en México ni ukuvuga ngo hace cyateguriwe unos muri años atrás, Mexique haraciye imyaka el myinshi 2008. muri Un tomo 2008 especial, y aquí hay ni unas, tome también hay idasanzwe unas palabras de igitabo kinini saludo cyane harimo amajambo y'intasho a los ministros, que ku fue bakozi predicado el 11 de b'Imana octubre gabuze del 11 2008 en z'ukwa Quito, 10 Ecuador. muri 2008 muri Quito Dice Equateri haravuga en una parte acá de este igice kimwe mensaje, ngaha cy'ubu butumwa dice: haravuga ngo y ahora para el tiempo final rero mu estamos gihe cya esperando nyuma grandes turindiriye bendiciones de imigisha parte de ikomeye Dios. cyane ivuye ku Mana Cristo está como Kristo sumo sacerdote en ameze el templo nk'umuherezi mukuru celestial, mu ngoro yo mu en el ijuru trono yo mu de ijuru intercesión, ku ntebe yo que es el kutuvuganira trono de Dios ariyo en el ntebe cielo. y'Imana mu O sea, ijuru en ese momento, ni ukuvuga ngo mw'ico gihe en el 2008 él está hablando muri que él está 2008 allí yareka avuga todavía, yuko akiri ngaho pero que al estar Cristo como ariko sumo Kristo sacerdote con su ari sangre, nk'umuherezi es mukuru ari n'abamarayika convertido biwe ese trono o silla iyo en ntebe silla o trono de ica ihinduka misericordia y de intebe intercesión. y'imbabazi n'iyo Mientras kutuvuganira está Cristo mu gihe como sumo Kristo sacerdote akiri nk'umuherezi bajo la mukuru dispensación de la mu gracia, kiringo c'ubuntu cuando termine igihe su obra de azorangiza igihugu intercesión, ciwe cyo lo kutuvuganira cual será ari cuando byo haya completado su ari igihe iglesia, hazoba yujuje haya ishengero entrado ryiwe hasta el último igihe hazoba escogido hinje a kugeza su ku banyuma iglesia, batoranijwe mu ishengero él ryiwe habrá hecho we intercesión azoba hasta yamaze por el último kuvuganira escrito en el n'uwa nyuma cielo, yanditswe mu en el ijuru libro de la mu vida del gitabo c'ubugingo Cordero. c'umwagazi w'intama Lo habrá redimido, azoba se yamucunguye levantará del trono del azohaguruka Padre ave ku ntebe y ya hará data su obra de nuko reclamo, akora igikorwa ciwe ya co no kwisubiza como ivyiwe sumo sacerdote, ntazoba akiri sino nk'umuherezi mukuru como león ahubwo de la azoba ari tribu de nk'intare Judá. yo mu muryango wa Yuda Como dijo el anciano a Juan nk'uko en wa el mukuru capítulo yabwira 5 de Yohana mu gice ca Apocalipsis, gatanu mu ya vyeshuro será Yohana león, azoba ari y por intare consiguiente mu yandi juez. majambo ari Ya no estará umucamanza como sumo ntazoba sacerdote, akiri nk'umuherezi ya no mukuru habrá sangre nta en el maraso azoba propiciatorio en akiri el ku mutima cielo, no guhongera ya ko el mu tiempo ijuru habrá igihe terminado, kizoba tiempo carangiye de igihe redención. c'ubucunguzi Y hay un lugar kandi hari ahantu que nuestro hermano William data William escribió yanditse en el libro de los sellos, mu gitabo cimatanijwe pero es el libro ariko que es n'igitabo color negro, que es ni el igitabo c'ibara que no ryirabura está, vamos a decir, editado, reka tuvuge ngo lo ntigisubiwemwo repartido allá en, baragitanze lo han hariya preparado en Jeffersonville, bagiteguriye hariya muri o sea, allá en Jeffersonville la ni ukuvuga ngo imprenta hariya mu igwizirizo que tienen ellos ry'ibitabo allá donde iryo bafise hariya lo igihe prepararon, bagitegura muchos de seguro lo tienen, abenshi mu by'ukuri baragifise en la página ku rupapuro rero 369, que es la página 339 donde ariko está urupapuro este extracto ruriko uno del libro que murongo tenemos, que wo mu usamos, gitabo pero en el dufise libro, dukoresha que es ariko como carpeta kino negra, gitabo es la umengo kino gitabo umengo 404, kirirabura ni ku majana ya lo hemos ane leído mirongo ine por na acá, kane twarahasomye ariko es hano que él habla niho algo, avuga el ikintu hermano Branham, y él Data escribe Branham arriba aca yandika hejuru de esto que le voy a leer. kuri ibi ngiye Dice: kubasomera haravuga ngo clamaron a las piedras y a los barasemereye montes babwira que los amabuye escondiesen, n'imisozi ngo que los bibahishe escondiesen de la misma ibahishe palabra rya de la jambo cual nyene ellos se rya habían rindi bo burlado, bari porque batwenze veían kuko que él venía bari babonye ko escondernos de la aje ira del ati Cordero. nimuduhishe Él es uburake la bw'umwagazi palabra. w'intama n'ijambo Ellos se murabona habían burlado bo de la bari palabra, baratwenze y ijambo ahora allí rero estaba la palabra ijambo encarnada. ryambaye umubiri ryari riri ngaho En yandika ngo Elías y muri Moisés. Eliya na Mose Y ellos se habían mofado de kandi ella, bo se bari habían bararitwenze reído y burlado de bari ella. bararineguye Recuerden, esta bararitwenga es la versión que ellos, mwibuke ni mwa kino de gitabo este libro de los sellos, kino gitabo cimatanijwe y la palabra encarnada kandi había ijambo ryambaye bajado. umubiri ryari ¿Por qué no se ryamanutse arrepintieron? kubera ko No batihanye podían, ya era ntibabishoboye demasiado tarde. bari Y bamaze ellos conocían el gucererwa castigo, bo lo bari habían bazi igihano escuchado, bari lo habían barumvise bari escuchado. barabyumvise bari O sea que barabyumvise sí, ni ukuvuga yuko es prometido namba que esa byarasezeranijwe manifestación de yuko los dos kugaragara olivos kw'imyera ibiri estaría en medio de su kuzoba iglesia, kuri mu ishengero bajo el ministerio, mu bajo carpa. bukozi bwo mu ihema Tiene que estar en esa manifestación, butegereza en un kuba hombre muri kuno kugaragara hablando, mu muntu predicando, ariko aravuga porque ubutumwa dice, lo kuko habían aravuga ngo escuchado. bari Ellos habían barabyumvise estado en cultos como este bo bari barabaye mu y gikorane sabían nk'iki kandi todo bari al bazi respecto. bari O sea, babizi byose ni estaban bien ukuvuga yuko empapaditos bari de babizi todo bari babizi bazi lo que byose estaría ocurriendo ibintu byose bizoba biriko aquellos biraba que
abo basuzugura bagasuzugura imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma ku ishengero ryiwe, kuko nibyo avuga imbere gato, kandi bari bazi byose. ni ukuvuga ngo kubwo ubumenyi ntabwo bari kure ku byari kubabako abo bariko barabyanga, bariko baranka, kandi yani majambo bari baratwenze, baraneguye, bari barakoze ibintu byose bagwanya ubwo bukozi. ariko mwibuke yuko ibyo byose bitegerezwa kuvugwa kugira ngo bityo abantu basizwe n'izo mpemu zo mu buringanire bwa gatanu bashitse iryo sezerano, ayo masezerano, kuko buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana rikavugwa n'abavugishwa ritegerezwa gushitswa. iryo jambo ryose ritegerezwa gushitswa. ni ukuvuga yuko hariho abantu bariko barasaba amabuye n'imisozi ngo ibahishe uburake bw'umwagazi w'intama. ni uko abantu bari baragize urugendo kugira ngo barenge umurongo, kandi bo bari bazi yuko bahanganye na bya bintu nyene bavugishwa, bari baravugishijwe bya bindi nyene bari barase. urabona bya bindi nyene bari barase, abavugishwa bari barabivuze imbere y'igihe. ni ukuvuga yuko bari bafise ubumenyi bwinshi bw'ibizobabako. ivyo ibibarorereye abo bose bari barasuzuguye imbabazi ku nshuro ya nyuma. yandika ngo munsi y'imyera y'ibiri. aho kandi yaciye abyandika mu ca gitabo c'agahama bimatanijwe. yari yaravyanditswe, twari bisomye inshuro nyinshi. Mose na Eliya, uwakira ubukozi bwa Mose na Eliya aba yakiriye imbabazi. nivyo bintu yavuze nk'uko sindagifise ngaha hagufi, ariko nimurabe ngaha muri iki yavuze ngo bari barasuzuguye imbabazi z'Imana, bari barasuzuguye imbabazi ku nshuro ya nyuma. aho yandika ngo mu myera y'ibiri, munsi y'imyera y'ibiri. kandi iyo umuntu asuzuguye imbabazi nta kindi kintu aba asigaje uretse urubanza. yandika ku ruhande aho nyene, yandika ngo imyera y'ibiri. abantu yakuvuga ngaha mu Data William mu gufata igitabo gihesha uburenganzira. mwibuke ngiye imbere yaho gato, igihe mu gice cya gatanu mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana azoba ari intare, mu yandi majambo ari umucamanza. ntazoba akiri nk'umuherezi mukuru, nta maraso azoba akiri ku ntebe yo kutuvuganira mu ijoro. igihe kizoba carangiye, igihe c'ubucunguzi, ni ukuvuga ngo igihe c'agakiza, igihe c'imbabazi. ariko imbabazi, nuko rero Imana izurungika ku nshuro ya nyuma biciye mu bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. aravuga ngo kandi mu gufata igitabo c'ubugingo, igitabo kimushira uburenganzira bugingo buhoraho, igitabo kimushira uburenganzira ku byaremwe byose, igitabo c'ubucunguzi, aho ibintu bizoca bihinduka mu ijuru, mu yandi majambo no ku isi. kandi ku batoranijwe azoba ari igihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose, kuko hanyuma yo kuronka igitabo mu ijuru azokizana ku isi, azoguhereza umuntu kugira ngo akige, kugira ngo avuge ubutumwa, abwire amahanga yose, indimi n'amoko yose. ni ukuvuga ngo ubutumwa ku kiremwa muntu cose buzoza. ariko nta gihe kizoba k'igihari c'ubucunguzi, nta maraso azoba kiri mu ijuru. aho niho ubukozi bw'imyera ibiri rero buzoba buriko burakora ibitangazo bikomeye n'utwumiza. kandi aho hazoba hariko harashitswa mu mwuzuro iyerekwa ry'ihema, kuko ibitangaza n'utwumiza ni vya Mose na Eliya. murabona yuko ivyo ari vyo mu gihe ubwo atazoba akiri nk'umuherezi mukuru mu ijuru. kandi namba yaragihereje umuntu, uwo muntu rero ategerezwa kuba ari ngaha ku isi kugira ngo ajye ico gitabo, hanyuma avuge ubutumwa. azoba ari ubutumwa bwihuta, azoba ari ubutumwa bugufi, nibwo buzoba buriko buravugwa ku biremwa abantu byose. kandi muri ubwo butumwa ni ubutumwa hazovugwa inyigisho abatojwe n'Imana bazoba bariko bararonka muri iri kanguro rya nyuma. igihe havuga ngo hazoza irindi kanguro, hazoza ikindi gihe, aho niho hava iburengerazuba ubu agendera kuri ino farasi y'igitare, ariryo jambo ritunganye.
niwe afise ibiri hamwe no guhishurwa kw'ikimatanije c'indwi, ariko arakuza ko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe kugira ngo bityo atange ukwizera guhesha guhindurwa no kunyakugwa. Yabandanya kuvuga ngo mwibuke ku rupapuro rw'136 mu gitabo c'imirongo aho Revera William Branham yavuze ati hazoba irindi kanguro, nzobona ikindi gihe, no kuvuga ngo nzobona ikindi gihe c'ikanguro nk'iryagerera aba muri buri gihe cose aho Imana yarungika intumwa izanye ubutumwa akabuvuga agashika nuko hakaba ikanguro ry'ico gihe. Kandi nimwumve ibi duhejeje kuvuga hazoba ikindi gihe, irindi kanguro avuga ngo iburengerazuba, aho yereka aravuga ngo Eliya mu kugaragara kwa kane iburengerazuba hazozana na ugendera ku farasi y'igitare. Nuko rero ubuzima buzoturuka hehe? Iburengerazuba, kandi iburengerazuba ni ku mugabane wa Amerika, kandi ku gihe ca ruguru ca Amerika ya ruguru Eliya yaraje mu kugaragara kwa kane, haba n'ikanguro ry'igihe c'indwi, irindi kanguro ku mugabane wa Amerika, irindi kanguro iburengerazuba. Gusa rishobora kubera muri Amerika Latine na Karayibe. Iburengerazuba no kuvuga ngo ikanguro rikurikira nyuma y'ikanguro ryo mu gihe ca Revera William Branham hamwe n'intumwe ikurikira canke ugendera ku farasi azoba ari uburengerazuba. Iburengerazuba yandi majambo yambaye imyambaro y'uburengerazuba, afise n'imico y'uburengerazuba. Ajya umuceri n'ibiharage nizo ngeze zimenyerewe ngaho iburengerazuba, umuceri n'ibiharage, igipande c'inyama ku ruhande. No mu bihugu bitandukanye muri Chile naho nyene bateka nk'uku. Iburengerazuba hazozana ugendera ku farasi y'igitare, ugendera ku farasi y'igitare y'ijambo. Yavuze ngo tuzoca, rero ntavuze ngo azoca, avuze ngo tuzoca. Rero Eliya ntazosigara hanze, ariko Eliya mu kugaragara kwa kane yaragiye, kandi ntiyaciye muri iyo nzira ari kumwe n'ugendere ku farasi azoza, kuko Eliya mu kugaragara kwe kwa kane ni mu gihe c'indwi, kandi azoca muri iyo nzira wenyene. Yavuze ngo mu ncuro ikurikira, yavuze ngo igihe nabona Eliya aza nabonye azanana na Mose n'ugendera ku farasi y'uburengerazuba aje ku farasi y'igitare. Yavuze ngo tuzoca, ni kuvuga ngo niba azohaca ni mu ncuro ya gatanu, kandi ni burengerazuba, ariko atari mu gice ca Laodikiya canke mu kibanza ca Laodikiya, ahubwo mu kibanza gihuye n'intambuko shasha, igihe gishasha, igihe c'ibireko bizifuruka. Kandi kubera ko Imana iriko yubaka ingoro y'impwemu, iyo ngoro irashushanirijwe mu ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo. Kubw'ivyo rero hariho igice co hanze ahera n'ahera ha cane. Mbere gato naho buno butumwa burimwo ibintu bikomeye cane. Vamos a ver por aquí. Katurabe hano. Dice, haravuga por lo tanto, kubw'ivyo rero vamos a ir un poquito antes. Dice, reka tuje imbere yaho gato, duhere imbere gato. Nuko rero hategerezwa kuza intambuko igihe gishushanywa n'ahera ha cane, kugira ngo haba arahera ha cane h'ingoro yo mu mpamo ya Kristo, ahera ha cane y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, aho hazotegerezwa kuba hari imyera ibiri. Hazoba hari isanduku y'isezerano, hariwe Kristo y'ijambo, hazoba hari abakerubi ba zahabu, hazoba hari abakerubi b'igiti ca elayo nko mu ngoro ya Salomo basizwe zahabu. No kuvuga ngo hatubwira kuri ubu bukozi buriko buragaragara biciye mu mubiri w'umuntu, kandi zahabu ubumana Imana ngaho ihigaragarije. Ibyo byose bihuye n'igihe ca nyuma. Ico gituma mu vyesho 11 tubabona hanze y'ibihendo by'ishengero, hanze y'ibihendo by'ishengero, kandi bijanye n'ingoro. Murabe Yohana igihe avuga ku myera y'ibiri ndetse n'ibyo bintu, bwa mbere yareka avuga ku ngoro ngaho ariyo we yareka arabona, no kuvuga yuko ari kugaragara kuri hanze y'ibihe by'ishengero. Kandi n'ijambo ry'intasho naho nyene katurabe ngaha namba arahanyene, yego nahanyene, ariko kwiherezo. Ariko arasoza rero avuze ngo kandi imfungurwa z'amakoraniro buri gihe bame bafise imfungurwa kandi ku gihe, kandi bame bafise ama ekra manini hamwe n'ama ekra mato mato.
umupasiteri tubunguza itatu umupasiteri namba afise ekara kugira ngo arabe amakuru kw'itumatumanako aba ari ntoya, nini nayo y'ikoraniro, kandi twitegure kugira ngo niyo haba gushizwaho umwuzuro kw'iyerekwa ry'ihema, itumatumanako ryose rizoba rikorera aba muri ico kibanza, amashengero yose azoshobore kurigira, ariko araribona ku mayekara azoba afise, kandi bafise na audio nziza kugira ngo bityo bazoba bariko barabona bongera bumva nk'uko umenga boba bibereye aho hantu hariko harabera ivyo bikorane. Ni kuvuga yuko nyuma yo kugira amayekara kugira ngo turabe, dukwiye no kugira audio nziza kugira ngo twumve, kandi namba biriko biravuga yuko twogira audio nziza yo kumviririzamwo, nuko hazoba hariko haravuga ubutumwa, havuga ibintu byose abana b'Imana bose ku mfuruka zine z'isi bakeneye kumva kugira ngo baronke bakire ukwizera ko kunyakurwa. Ivyo byose ni igice cyo gushitswa kwiyerekwa gihema, aho hazogera ntambuko yo mu mwuzuro, aho Imana izosozera buno bukozi, izobwambika igitsibo muri bino bitangaza no twumiza tubwirwa n'ivyanditswe, ndetse no mutumwa bwa Data Branham no mutumwa bwa Data William, mu bintu byose bizoba biriko birabera mu ishengero mu gushitswa mu mwuzuro kwiyerekwa igihema. Tube amaso yacu mu buryo bw'inkwema akangutse neza, kuko ibintu byose Imana iriko irashitsa muri iki gihe hagati mu ishengero ryayo n'ivyamaze kuvugwa ndetse biranavugishwa n'Imana biciye mu bavugishwa nayo, kandi nivyo biriko birakorwa muri iki gihe kubw'ineza y'abaterujwe n'Imana. Ariko mwibuke yuko ukwego kwa gatatu ari kwishengera umugeni, nuko inkumiza ibijuju, ndetse nuko abazimiye, no kuvuga yuko nuko imigwi yose, nuko abantu bose, ndetse harimwo n'ibihumbi 144 abayuda. No kuvuga yuko ino ntambuko ikora ku kiremwa muntu cose, irakora no ku bidukikije ijuru n'isi, igakora no ku majuru, kuko naho nyene bazokumva ijwi kugira ngo nabo abari hariya bumve, kandi bamaze kumva iri jwi rikomeye ry'umuzuko nk'uko yaryumvise hariya Lazaro, bazuke. Reka ndabe yuko nohatora n'ingoga, nariko ndasozera, ariko iki gice cyo mu buringanire bwa gatandatu ko bazokumva. Reka ndabe ko nohatora hano nihuse, kuko abari mu buringanire bwa gatandatu bazoba bariko barumviriza iri jwi, kandi bamaze kuryumva bazoba bariko barakira bityo umuhamagaro kugira ngo bagaruke kandi kugira ngo babane n'ihanga ry'Imana. No kuvuga ngo ihanga ryo muri kino gihe hazoza ino ntambuko y'izahabu, arico gihe c'ibirwa z'imfuruka, igihe kigezweho, igihe ahazoshitsa rino sezerano ry'umuzuko. Sindabitoye nihuse hano, ariko hanyuma mwino minsi twoshobora kubirondera, ahavuga yuko rizoba ari ijwi ry'Imana ririko riravuga, kandi nabo bazoba bariko barumva iryo jwi. Hanyuma sindabitoye nihuse, ariko hanyuma tuzobirondera. Ni byiza kuri jewe ryari higwe hamwe n'umugisha udasanzwe gushobora kurungika iri jambo ry'intasho
kuri bene data bose bari hariya muri San Felipe Jaracuy Venezuela, bene kwizagara mwene data Miguel cyane na Rusi n'abakozi b'Imana bose na bene data bakoraniye hariya muri uno mugoroba. Ese Imana yabahezagira cyane mwese.